Imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi nabo bafashanya mu babanga atandukanye abakomiseri babiri bo mu murwi ujejwe ukuri no kurekuriranira Musenyeri Aimé Joseph Kimararungu na Vianney Ndikumana barahiye icese ko binjiye muri uwo murwi kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 24 ntwarante umwaka wa 2025 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Mu ndahiro yabo bakaba bagize bati imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka, Musenyeri Aimé Joseph Kimararungu. Devant Dieu le Tout-Puissant, devant le Président de la République, devant le Parlement, moi Vianney Ndikumana, jewe ndarahiye ko nzorangura ibikorwa vyanje mu bwigenge ataho negamiye ntakumiriye abandi mu ntumbero yo kurondera ukuri ushigikira kunywanisha Abarundi. Niyemeje kubahiriza ibanga ry'akazi n'amategeko agenga umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira. Vérité et réconciliation. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, icegera c'umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka, umukuru wa sentare nahinyuzwa, umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, umuhuza w'Abarundi, abahoze barongoye igihugu c'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abandi banyecubahiro batandukanye. Leopold Kabura akaba akoreye mu ngata Generoza Kiyago yahora aramutswa iyo sentare yubahiriza amatungo ya leta. Musenyeri Aimé Joseph Kimararungu akaba agiye kuba icegera c'urongoye umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira, akaba asubiriye Nowe Clement Ninziza yahora ari muri ayo mabanga, nayo Vianney Ndikumana akaba asubiriye Aroyize Batungwa nayo.